Humura Burundi ni ikiganiro ciyemeje guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Tubashimire inshuti bakunzi ba RPA kuba mubandanya kudutega abiri mwiriwe canke bwakeye musanzwe ikaze muri makuru mu Kirundi yo kwa 27 gitugutu mwaka 2019 amakuru muri ko mukurikira kibiraho kuri Facebook RPA ijwi ry'abanyagihugu aya nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Imisi itandatu yarumanye bagenzi bacu kinyamakuru iwacu bari mwibuye mu ntara ya Bubanza kuva kuri wa gatandatu ku muhingamo bakaba binjijwe ibohero rikuru rya Bubanza. Haravugwa ubunyonyezi bwo bukorwa n'umuyobozi w'ibohero rya Ngozi muri kino gihe abanyororo nibo batanga amafaranga y'ibikorwa bimwe bibera muri iryo bohero. Imyidogo ni myinshi mu barimyi yo muri commune Rusaka ni mu ntara Mwaro kubera batarashobora kuronswa umwavu w'ikizungu kandi baramaze gutanga igice ca mbere c'amafaranga yo kuronka uwo mwavu. Mugabo ivyuma Engineer Jide Mwemero kuri Micron Hermes Nibandetse tubaramutse kongera tubayikaze mwidorido ryano makuru. Leka ano makuru tutangure bijanye no kumenyesha amakuru aho bagenzi bacu bane b'ikinyamakuru iwacu n'umudereva wabo bagiye kumara ijoro ryabo rya kabiri mu ibohero rikuru rya Bubanza binjijwe muri iryo bohero ku itegeko ry'umushikiriza manza wa Republika mu ntara ya Bubanza kuri wa gatandatu ku muhingamo inyuma y'imisi 4 bari bamaze mu ibohero rya komisariya y'igipolisi bakaba bagirizwa gukorana n'imigwi y'abagwanyi inkuru ya Fikris Ninteretse. Jean-Marie Ntamikevyo niwe yarayarungitse abamenyesha makuru bakorera ikinyamakuru iwacu mu ibohero rikuru rya Bubanza akaba ari icariho c'umushikiriza manza mukuru muri iyo ntara yabanje kumviriza umwe muri abo bamenyesha makuru bane n'umudereva wabo hari kuri wa gatandatu. Mu nyuma Jean-Marie Vianney Ntamikevyo yahavuye afata ingingo yo kubarungika mu ibohero rikuru amaze kubagiza gukorana n'imigwi y'abagwanyi. Imisi n'imbere yaho abo bamenyesha makuru bari bafatiwe muri commune Musigati aho bari bagiye kurondera makuru ku ntambara zari zadutse zihuza abasirikare b'u Burundi n'abagwanyi vyahavuye bimenyekana ko arabo mu muhari Red Tabara. Umupolisi yabafashe ico gihe ni ufise akazi ka S3 ukuvuga jejwe ibikorwa vya gipolisi afise itazirano rya Henoki. Uwo mupolisi niwe havuye abashira mu gasho ka komisariya y'igipolisi ku rwego rw'intara aho baraye amajoro 3 imbere yuko bungururizwa mu gasho ka komisariya ya commune baharara umunsi umwe. Bagifatwa babiri muri abo bamenyesha makuru bari babanje kwa amatelefone yabo. Mu gihe leta ya nkuru nziza rero hari ivyo ngo yankira Runani Sinarede Onezime Nduwimana avugira Runani Sinarede Griteka sigura ko muri urwo Runani bashinye Kampala ari imwe mu nzira batewe kugira ngo bashobore kwitaba ayo matora yo muri 2020 kurikirana Onezime Nduwimana. Twebwe nkuko tumwe tubivuga turemera kandi tukemeza ko tudashobora kurekera urubuga umugambwe SNDFDD wenyene mu bijanye n'amatora kuko abarundi bararushe barakeneye ko ibintu bihinduka. Ariko rero tuvuga ko dutegerezwa kuja muri ayo matora ariko n'inyuma ivyo dusaba na cyane icanye nuko haboneka umutekano ukwiye nawo utangura hanini icyo dushimikira ko nuko koboneka ubwisanzure ku migambwe yose ubwisanzure ku banyepolitike basanzwe bifuza nabo gukora umugambo kugira baje muri ayo mahiganwa mu runani canke ku giti cabo ashaka kuvuga abo bita abafrondera hose mu mugambo CNDD FDD n'ibindi twari tumaze iminsi tuvugana n'ubutegetsi uyu munsi bakaba baragabanije akariro baba ari mu bikorwa n'imeshamakuru abarundi bose amahanga amakungu abanyagihugu abari mu nzego zitandukanye bumvisha abantu bari ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi ko bategeza kugururira urubuga twese tukaja muri ayo matora. Imigambwe rero iri mu Runani Sinarede Griteka imaze kwemera kuja hamwe kugira bagene umukandida umwe yazobaserukira amatora y'umukuru w'igihugu ni batatu. Mu nama imaze imisi ikoraniye i Kampala muri Uganda izina ryo bahuriye ko boba baravyumvikanye ko Innocent Valentin Singirankabo.
Inkuru duhabwa n'umwe mu bari muri yo nama yari maze iminsi ikoranirije mu gisagara ca Kampala muri Uganda. Bamwe mu bagize urunani Senarede zivuga ko gushika ubu imigambwe 3 mu yiri muri urwo runani ariyo imaze kwemera gukorera hamwe mu matora yimirije. Iyo migambwe ni CPD, FDC Sangira kumwe na Ranake wahoze ari umukuru w'igihugu Domitien Ndayizeye asanzwe aturukamwo. Kubwizo nkuru Domitien Ndayizeye niwe mbere abari muri yo nama boba bahuriza ko azobabera umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu. Ivyo ariko Onezime Nduwimana avugira urunani Senarede yabihakanye. Kubwiwe haracari kare, ariko kubw'isoko ryacu muri urwo runani birarugoye. Abenshi mu barusigayemwo ni abanyapolitike biyonkoye ku migambwe canke bayatswe. Aha iryo soko rivuga nka Dr Jean Minani n'abahoze muri CNDD FDD. Abo nabo ibwirizwa shingiro rishasha ntiribarekurira kwitoza. Ubu rero iyo nama muri Senarede giriteka bakaba bumvikanye ko bagiye kugerageza gukwega iyindi migambwe nka Parena, Radesi na MRC Rurenzangemero. Humura Burundi. Mu bijanye n'intwaro ibereye, abanyororo bafungiwe mu ibohero rikuru rya Ngozi baridoga ko batangishwa amafaranga y'ibikorwa bimwe bikorerwa muri iryo bohero kuva mwaka uheze wa 2018. Abanyororo bakamyesha ko umuyobozi w'iryo bohero ari nyuma y'ubwo bunyonyezi. Eloge Divan Remesha. Uyo muyobozi avugwa muri ubwo busuma bukorerwa abanyororo ni Ngoma Nziza Alfred Frank. Ari muri ayo mabanga kuva mu kwezi kwa gatanu mwaka wa 2018. Kuva ico gihe agiye muri ayo mabanga gushika uyu munsi, ibikorwa bito bijanye hanini no gusanura ibiba vyononekaye mu ibohero bikorwa n'amafaranga atangwa n'abanyororo. Muri ivyo harimo isubirizwa ry'amatara, ikoreshwa ry'imiryango ijaho baryama hamwe no mu bwiherero, isubirizwa ry'amabomba bayononekaye, igurwa ry'amagufuri n'ibindi. Abo banyororo bamenyesha kandi ko ayo mafaranga bayatozwa n'abakuru b'uburyamo bafadikanije n'abakuru b'ivyo abanyororo baryamamwo. Ivyo vyose bigakorwa ku itegeko ry'abakuru b'abanyororo bita bakapita. Abo nabo baheze bagashikanira ayo mafaranga umukuru w'ibohero Ngoma Nziza Alfred Frank. Muri kino gihe abo banyororo baridoga ko ari ubunyonyezi bakorerwa mu gihe bamenyesha ko ibohero bafungiwemwo rihabwa n'ubuyobozi bukuru bw'amabohero amafaranga kugira ivyo bikorwa birangurwe. Kuri iyo myidogo y'abanyororo bafungiwe mu ibohero rya Ngozi, twagerageje kurondera Ngoma Nziza Alfred Frank atwara iryo bohero kandi ari nawe yagirizwa guhagararira ubwo busuma, ariko twamukenye. Eka na Gervais Hajayanda atwara ubuyobozi bukuru bw'amabohero mu Burundi twamukenye. Mu bijanye n'uburimyi naho abarimye muri commune Rusaka ni mu ntara Mwaro baridoga ko batararonka umwavu w'ikizungu kandi baramaze gutanga igice ca mbere c'amafaranga basabwa yo kugura uwo mwavu. Bagasaba igisata kijejwe ico gikorwa kuja kibazanira yo fumbire kugira kugihe kuko yacerewe umwaka w'uburimyi bituma batimbura neza. Onezime Dushimagize. Abo banyagihugu barimye bo muri commune Rusaka bavuga ko bari basanzwe bakoresha umwavu w'ikizungu uva hanze y'igihugu wo mu bwoko bwa DAP, NPK na KCR, umufuko ugurwa amafaranga 34,000. Muri ivyo 34,000 basabwa gutanga avance y'ibihumbi 5. 29 bisigaye bakabitanga umwavu umaze kubashikira. Muri kino gihe bavuga ko bariko bakoresha umwavu wo mu bwoko bwa Fomi uhingurirwa mu Burundi, umufuko ugurwa amafaranga 29,000. Ingorane nyamukuru abo barimyi bafise nuko umwavu habonetse udashobora kubakwira. Ibica bituma abatari bake bacegwa gutera imbuto kandi baratanze kugiha amafaranga basabwa yo kuja kuwurangura. Nukuri turafise ibibazo vy'umwaka w'irima. Mbere yuko itasura twari twaratanze avance y'umwavu wa Engrais Chimique. Haje amase ahingurirwa mu Burundi iyo mu bwoko bwa Fomi. Era amaze kuza nukuri abanyagihugu basa nuko basakuranwa yamaze n'akanya. Ubu rero ni benshi bamaze ngira nk'ukwezi kurenga barahejeje kuriha mugabo barabuze amase. Abo banyagihugu bafise amakenga ko batazoronka umwimbo mwiza no mwaka kuko bamaze gucererwa guteragira imbuto. Sinumva ko tuzoshobora guhangana n'iririma wumva atamwavu ikizungu turonse. Wumva nk'igihe kiriko kiragenda arabatera nk'ibiraya, ibigori, urumva ntushobora gutera utayafise. Abo banyagihugu basaba igisata kijeje kwegereza iyo fumbire ko yibazanira ku gihe kuko iyo bacerewe umwaka w'uburimyi bituma ataco bimbura. Mu bijanye n'imibano naho abanyagihugu bo muri quartier kabiri ya zone Ngagara commune Ntangwa mu gisagara ca Bujumbura baragaritswe umutima n'imyanda itabwa hahoze ikibuga c'umupira w'amaguru bita kuri Poroto. Abanyagihugu batinya ko bazohava bahandurira indwara ziva kwisukurike. Inkuru ya Baltazar Miburo.
kuri ico kibuga babanje kuhimurira isoko ryo mu Ngagara muri quartier ya gatatu mu gihe ryari ririko rirasanurwa iryo soko rimaze kuzura abahadandariza bahasize ari umusaka basubira aho bahora muri quartier ya gatatu muri kino gihe imicafu yose iva muri zone Ngagara ikaba ariho yegeranirizwa ushitse aho hahoze ico kibuga wakigwa n'umunuko mwinshi w'imyanda yaboze muri kino gihe c'imvura ibirundo vy'imyanda bihari bitembamwo amazi mabi cyane abazana iyo myanda ngo nabantu baba bavuganye na bene impangu zo muri iyo quartier bakabahemba amafaranga nabo bakimenya iyo baja kuyita abanyagihugu baba muri quartier ya kabiri bavuga ko babangamiwe cyane n'iyo micafu itabwa hafi y'imihana yabo uretse kunukirwa bamenyesha ko bagiye kuzohandurira indwara ziva ku isuku rike na ryabo toba ari ubwa mbere izo ndwara zigaragaza muri iyo quartier ikindi giteye amakenga abo banyagihugu nuko muri kino gihe basigaye banaharimira imboga bagatinya ko hazohava haba ishamba abantu bakazohava bahiha ibanza biyubakiramwo amazu kandi ico kibanza ari kimwe mu vyari bigenewe kuruhukiramwo bita espace vert abo banyagihugu muri quartier ya kabiri muri zone Ngagara basaba abajeje intwaro muri zone Ngagara gutorera inyishu ico kibazo kugira ico kibuga cari kibafitiye akamaro ntikibace mu myanya y'intoki Twibutse ko ano makuru mushaka kuyasaba muce ku murongo wa WhatsApp akameza guteranya 19 151 amajana 254 n'amajana 348 canke mugaca ku mbuga za RPA SoundCloud Twitter YouTube no kuri website akaburungu RPA /BI uyu n'umwanya wahariwe kigabane ubahuka tukabashikiriza ico bamwe n'abandi mu banyepolitiki abajeje bagateka zina muntu hamwe n'abanoso ibijanye no gushikiriza amakuru bavuga kwihagarikwa no kwifungwa byamenyesha makuru bane n'umudereva w'ikinyamakuru iwacu kiganiro twagitegura mugenzi wacu na Deje Irakoze. Ubahuka. Icariho c'umushikiriza manza mu ntara ya Bubanza Jean-Marie Ntamikevyo yarafashe ingingo kuri wa gatandatu igenekerezo rya 2026 gitugutu byo gushira mu ibohero rikuru rya Bubanza abamenyesha makuru bane n'umudereva bo mu kinyamakuru iwacu icaha bagirijwe no gukorana n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu ico caha bacagirijwe inyuma yaho bafashwe bakanafungwa kuwa 2022 gitugutu mu gashoka komisariya y'igipolisi ca Bubanza bari bagiye gutohoza amakuru ku ntambara zariko zibera muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza hagati y'umugwi Red Tabara n'ingabo z'igihugu ihagarikwa n'ifungwa ry'abamenyesha makuru ryo barifise ishingiro nigiki cyo bacinyegeje inyuma y'ifungwa ryabo ngibi bimwe mu bibazo abatumire b'ikigabane ubahuka cyo kuri no w'Imana baza kutwishurako nabo akabari Sylvestre Ntibantunganya yahoze arongoye igihugu c'u Burundi Pacifique Ninazwe umukuru w'ishirahamwe Fokode hamwe na Atanazi Karayenga wanonosoye ibijanye no kumenyesha makuru kuri micro muri kumwe na Deje Irakoze kaze Nicho ryanje ryatwese Nicho ry'abanyagihugu abamenyesha makuru Christine Kamikazi Agnes Ndirubusa Egide Harerimana Terence Mozenzi hamwe n'umudereva wabo Adolphe Masabarakiza nibo kuva ku munsi wejo bafungiwe mu ibohero rikuru ry'Ibubanza bagirizwa gukorana n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu Pacifique Ninazwe arongoye ishirahamwe Fokode avuga ko bafunzwe hadakurikijwe amategeko kandi ko bagirijwe icaha batakoze ni mu gihe bariko bakora umwuga wabo twarabaye gose twumvise ingingo yo guhagarika amenyesha makuru bane bo mu kinyamakuru iwacu aho bahagaritswe mu gihe bariko baja muri komine ya Musigati ku munsi wa kabiri uheze bagiye kurondera makuru y'ivyavuga byariko biraberaho igitero c'umuharire ditabara cyari cyabaye muri iyo komine byaratubabaje gose twumvise ubwa mbere bwo ifatwa ryabo ngene ryasiguwe aho bahavuzwe ko inzego z'umutekano zashaka gukingira abamenyesha makuru zikaba zavuga ko bariko baje ahantu habi bashobora gusiga ubuzima ariko kandi ko kareba ariko barajamwo kari gasanzwe karimwe abandi banyagihugu sinzi ko izo nzego zari zarahevye abanyagihugu bose bariyo zikabona ko bana bamenyesha makuru ari bo bonye n'umutekano wabo bobangamirwa baramutse bahashika noneho byakiboneka ko ari ivyitwazo kuko nimba ko ari ukubakingira
ntivyari gusigura ingene baciye amara imisi 4 bapfunzwe atana kimwe barasigurirwa cabafashe. Ico nico kigira kabiri cyatubabaje kubona abategetsi b'u Burundi bashobora kwiha gupfunga abantu abamenyesha makuru nk'akarorero ukabapfunga imisi 4 yose utarigire ushobora kwerekana vy'ukuri ico bapfungiye. Anagomba asubire kwibutsa ko gupfunga abantu amategeko y'u Burundi abifata nk'ico no kwita mu gifaransa exception, nuko ica amategeko yemeza ari umwidegemvyo, nayo gupfunga umuntu ni kintu kiba mu bihe byasanzwe biteza gusigurwa igituma cyakozwe, ariko imisi 4 yaraheze abantu baboshwe batababwira igituma babafashe. Ubwa gatatu ni ntumbero yabonetse muri ivyo bintu ibona ko ari ntumbero y'ukubabaza gusa. Mu mwanya wa mbere niko barapfungiwe mu gashoka komisariya y'Ibubanza aho byaboneka ko bigendeka uko bari bafashwe, ariko hatinda hafatwa ingingo igira kabiri yuko barungika mu gaco ka komine Musigati aho bizwi ko hatagira amazi, hatagira amatara, bataronka ico baryamako akamatera kabo canke ngo baronke n'ivyo bifuka, bakagenda mu kibanza biboneka ko atayindi ntumbero nimwe barungitsweyo atayi ntumbero yo kurondera kubababaza. Ubwa nyuma rero nibi twumva kuri wa gatandatu navyo byaraye bishize imbere aho bano bamenyesha makuru bagirijwe kuba barafashije abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu. Nkibi ni ibintu biteye isoni ku isi yose. Umumenyesha makuru ararekuriwe kuja kurondera inkuru ahiri hose kandi akayivuga ukwiri. Iyo abagiriza ko batanze inkuru itariyo, ubuho ntibanabembereye no gutanga iyo nkuru, babagirije ivyaha atana kimwe bashoboye no gukora mu bijanye n'umwuga wabo. Nta kindi rero numva novuga kuri bino atari ukuvyiyamiriza no gusubira kuyamiriza iyo ngendo y'ubutegetsi bw'u Burundi biboneka ko yashyize imbere guhonyora amategeko no guhanyanga agateka k'abana b'u Burundi. Kubw'uwahoze arongoye igihugu c'u Burundi akaba yaranabaye umumenyesha makuru Sylvestre Ntibantunganya aremeza ko umwuga wo kumenyesha makuru ari ngirakamaro mu gihugu, ko ubutungane bukwiye gukurikirana abo bamenyesha makuru bwisunze amategeko atakubarenganya. Jewe ishaka kuvuga mbere ko buriya kumenyesha makuru no mwuga utoroshe kuwukora wenyene, ngabo kandi usanga gukora nawe abamuraba canke amumviriza usanga umwe ashobora kwipfuza iki uwundi kiriya. Nico gituma uwo mwuga ufise ingene ukorwa na cane cane ushingiye ku buhinga umenyesha makuru canke abamenyesha makuru bariko barakoresha kugira ngo barondere inkuru, hanyuma kandi iyo nkuru bayishikirize abo babwira bica mu nyandiko canke bica mu majwi canke mu masanamu. Ariko rero ndukumenya yuko umumenyesha makuru wari we wese aba mu gihugu, ico gihugu naco kigashobora kuba gifise amategeko n'amabwirizwa genderako, ugasanga nayo kandi arashobora gukoreshwa ari byo gutunganya kumenyesha makuru canke mu guhagararira ibindi vyankenerwa mu buzima bw'igihugu. Ico kibazo rero mbajije uvyongora kugira ngo mvuge ngo mpagaze ngaha ntaramenya neza imvo n'imvano ngo umenye ibyo bagenda bagiriza umumenyesha makuru. Ico jewe namavuga nuko kumenyesha makuru bifise uruhara rukomeye cyane mu buzima bw'intwaro ya demokrasi. Ugasanga rero kukumenyesha makuru kurafashije kugira ngo kumenya uko igihugu kimeze, eka nuko ivyumviro biratangwa hirya no hino bishoboke. Ico jewe novuga abamenyesha makuru batorenganywa, hari mugabo n'ikintu cicaha bagira ati kiribonekeza, hari ibivyerekana menyesha makuru si mu Burundi gusa n'ubundi gihugu nk'abandi akurikiranwa n'ababwirizwa iyo hari kiboneka yarenzeko. Aha rero ko bari mu minwe y'ubutungane, icyo umuntu yosaba nuko byokorwa byisunze nyene ivyo umuntu wese arekuriwe yari imbere y'ubutungane, bakagira ababahagararira aba avoka bakumvirizwa neza, ntihagire namwe barenganywa iyo atafari muri riho naho hagakurikizwa neza amategeko amabwirizwa y'igihugu, ntihagire ivyo kugenda umuntu agira ati ngirire nabi umwuga bakora, barabe gusa hari ico yarenze kizwe n'amategeko aba ariyo rero ayo mategeko akurikizwa. Mbene igiki ubutegetsi bwoba bwarashatse kunyegeza mu kubuza abamenyesha makuru gukora umwuga wabo? Pacifique Ninahazwe asanzwe haranira gataya kazina muntu amenyesha ko hoba hari ivyaha bikomeye vyoba byarakorewe mu ntara ya Bubanza ahari ko harabera izo ntambara ubutegetsi butashatse ko bimenyekana.
umuntu rero aravye kwankira abamenyeshamakuru ba iwacu kuja kurondera amakuru asigara yibaza ico ubutegetsi bwariko buranyegeza. Ico nico kiza ubwo nyene. Bwa mbere bw'ikinyamakuru iwacu kiri mu binyamakuru bike cyane vyigenga bikiri mu gihugu cy'u Burundi. Kikongera kikaba kimaze imisi kiriko kiraburabuzwa bikomeye, wumva umwanya wose bagiha gasopo. Aho ubona ko hari intumbero yuko ico kinyamakuru cyo zima kikavaho mu Burundi, kuko kiri mu binyamakuru bigishobora kwerekana ivy'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza budashaka ko biboneka. None umuntu aribaza ati imusigatiho batunyegeje ibiki? Mu gufunga abana bamenyesha makuru ubutegetsi ntibubona ko buriko bwo nyene buratuma habaho ibibazo. Aho hantu haravuzwe ingwano. Leta yo nyene yaravuze ngo hariho abashika 14 yafashe canke yishe. Gushika uyu munsi iyo leta niyigeze yerekana ibintu vyabereye ku rugamba. Ubundi twari tumenyereye ko baca bihuta kwerekana abo bafashe, kwerekana ibigwanisho bafashe, ereka mbere hakaboneka n'amashusho yerekana ibiziga vy'abishwe. Uyu munsi rero umuntu aguma yibaza vy'ukuri bano bategetsi bariko banyegeza iki. Hari amakuru dutanguye kuronka avuga yuko aho hantu hakorewe ivyaha bikomeye cyane, aho nk'abagwanyi bafashwe bahejeje bakicwa nabi, bose boba baciwe imitwe. Uko niko amakuru twaronse avuga, akanavuga ko nibiziga vy'abari barashwe ko navyo nyine vyaciwe imitwe, ku buryo vyoba vyarateye ubwoba abantu baho eka n'abandi mu nzego zitandukanye z'igihugu. Uyu munsi umuntu arashobora kwibaza nibiki bano bategetsi bariko baranyegeza batashaka ko abo muri iwacu bashobora kubona. Ico kirahambaye, uko babuza gukora, uko babuza kuvuga, niko nyabona bitera bituma twese twifuza ko hacabaho amatohoza yigenga mpuzamakungu agenda kuraba vy'ukuri ivyabereye imusigati. Ivyo rero byose hari ikintu cahabaye, leta iri kwiranyegeza giteza gushirwa habona kikamenyekana. Ifungo ry'abo bimenyeshamakuru riza ryiyongera ku gutoteza ibimenyeshamakuru vyamye bikorwa na leta y'u Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015, bishikirizwa n'uwanonosoye ibijanye no gushikiriza amakuru Atanaze Karayenga, aho anegura ingene leta y'u Burundi itubahiriza ubwigenge bwo kumenyesha hamwe no gushikiriza amakuru. Ico umuntu yovuga kuri iryo bara ryabaye kubamenyesha amakuru iwacu, ikintu umuntu yobaza kuvuga nuko biteye ubwoba, biteye isoni. Umuntu abiravye bidatangaje mugabo ntibitangaje kuko si ubwa mbere leta y'u Burundi itoteza abamenyesha amakuru, ariko ico umuntu yovuga ca mbere coco nuko twese twifuza yuko borekurwa vuba cane. Kandi ikindi c'umuntu yovuga nuko vyibukije amabi menshi abamenyesha amakuru baciyemwo. Muribuka mwaka w'ibihumbi 2015 ngena abamenyesha amakuru batotejwe, amaradiyo n'amateleviziyo agaturirwa, agasamburwa, abamenyesha amakuru bashikijana bagahunga. Eka n'ubu abamenyesha amakuru bari Burundi naho bakora bari ku gisure ca leta. Hanyuma muribuka yuko abamenyesha amakuru ba BBC, ba Voix de l'Amérique nabone bomowe. Oya nukuri birateye agahinda kubona ingene leta y'u Burundi yitwara, ingene iguma itoteza ihohotera abamenyesha amakuru. Hanyuma impanuro umuntu yo leta niye ntayiriho ko si leta ihanurwa, si leta icumva, si leta ikiri mu murongo wo kuvuga ngo abamenyesha amakuru irabubahiriza, yubahiriza akazi kabo, nicubahiriza abanyagihugu kugira baronka amakuru bakeneye. Mu vy'ukuri nta mpanuro, nta kamaro ko guhanura leta imeze gutyo. Kumbure twagira Imana hakaba ayandi matora, hagazoza abandi batwara, kumbure bo bazokubaha abamenyesha amakuru, kumbure bo bazokubaha abanyagihugu kugira bigenge baronka ubwigenge bwo gushikirizwa amakuru. Ariko leta y'ubu nta kamaro ko kuyihanura. Mu gusozera, Pacifique Ninazwe avuga ko ubutegetsi buhomba vyinshi mu gonyanga agateka k'abamenyesha makuru, agasaba ko abamenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu bafungiwe mu ibohero rikuru rya Bubanza borekugwa. Ubutegetsi bwose bugwana n'abamenyesha makuru burahahombera cyane. Barahomba mu bijanye n'ishusho ryabo. Isi yose itahura umuntu agira n'abamenyesha makuru. Nta nyungu irimwo ku butegetsi kugira n'abamenyesha makuru. Nivyo bibaza ko ariko barunguka buriya kenshi bariko barabihomba, kuko ishusho ry'igihugu ni ikintu gihambaye cyane. Ubwa kabiri nuko abamenyesha makuru tubakeneye twese. Yaba twebwe abanyagihugu tuba dukeneye kumenya
ibiriko biraba mu gihugu vy'ukuri ivyo ari byo. Ubutegetsi nabwo nyene buribagira ko bukeneye abamenyesha makuru bigenga. Buriya nk'abarundi iyo bumvirije abarundi bakoze batigera bizera ibintu bitanzwe n'ubutegetsi, haba uyu munsi haba kera abarundi bamye bameze gutyo. Amakuru atangwa n'ubutegetsi kenshi abarundi bayafata ko ari amakuru afise ibintu anyegeje, afise ibintu ahishije, ari amakuru arimwe irementanya. Abategetsi rero baribagira ko iyo baretse hakabaho umwidegemvyo w'abamenyesha amakuru babafasha ko ingingo zabo n'amatangazo yabo yizigirwa. Nk'ubu rero ibyabaye musigati nta numwe avyizeye mu vyavuzwe na leta kubera ko babujije abamenyesha makuru bari kwerekana umuco. Burya leta yo nyene ibiri kwiritesha agaciro ikatuma abanyagihugu batera bayikura ku mutima kuko bose bamwe bibaza bati iyi leta bano bategetsi bariko baraduhenda nta kuri bariko baradukoresha. Nagoma ntanga impanuro ndabasabe ko vyihuta borekura bano bamenyesha makuru muri iwacu bakaja kubandanya akazi kabo mwidegemvyo ntangere, ikinyamakuru bakakireka ikabandanya gikora kuko gikora ibintu vyiza cyane, ahubwo bakareka n'abandi bamenyesha makuru bagasubira kwidegemvya mu Burundi, amaradio yuga bagasubira kugururwa, abarundi bakumva ko bari mu mwidegemvyo. Biragoye gose kumenyereza umuntu yamenyereye umwidegemvyo ukawumubuza ukamushyira mu gikopo, ivyo ni ibintu bigoye gose ingene umuntu aheza akabikora. Kandi iyo wanse abamenyesha makuru bazi umwuga ko bakora akazi kabo uba wugururiye ibarabara rinini ibihuha, kuko murabona nko muri kino gihe nk'ibi bintu by'amarezo sosiyo biriho, abantu bose basigara bamenyesha makuru, umuntu wese atanga ibimuciyemwo, leta ntakwizoronka ingene izirahagarika bene izo nkuru zitarizo itaretse amenyesha makuru bizewe ngo bakora akazi kabo. Nino kuri izo mpanuro zishikirijwe na Pacifique Ninahazwe dusozereye ko ikigabane ubahuka cyo kuno w'Imana cari gishimikiye kuco bamwe n'abandi bavuga kwifungwa y'abagenzi bacu b'ikinyamakuru iwacu. Ndashimiye abatumire, ndashimiye namwe mwese mwatwumvirije. Kuri mikro mwari kumwe na Nadeje Irakoze naho utaha. Ubahuka. Dushimire Nadeje Irakoze mu biganiro ubahuka. Dushimire kandi Engineer Jide Mwemero ari mu bw'ivyuma. Dushimira kandi abagenzanje bakoze ijoka byo kugira ngo ano amakuru ashobore kuboneka neza ku masaha yatekanijwe. Kuri mikro mwari kumwe na Hermes Niba ndetse reka twifurize ijoro ryiza ry'uno w'Imana. Ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.